Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Ngurudende ya Isange TV. Isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Erinite kandi munezero ntangire byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Ngurudende ya Isange TV. Isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bigize umugabane wacu wa Afrika. Mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu tugira tubashikirize kuri iyi saha. Akaba ari amakuru rero haba ari karavugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka y'akazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'ari makuru yose aba yiri wavugwa ijya nino. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko uwahoze aramuswa umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa yambuwe umugambwe wiwe ndetse akagerageza no gushaka kugandagurwa, kuri ubu ngubu amakuru aturuka ku rubuga nuko Honorable Agathon Rwasa yaba yasubiye kugabisha umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko agiye guhangana nawe. Mu gihe kandi mu minsi heze hari umutego wari watezwe Honorable Agathon Rwasa utezwe n'iperereza ry'u Burundi CNR bagira bamugandagure, ubwo ndetse bagerageje gushaka gufata umudereva utwara Honorable Agathon Rwasa ngo bizeye ko ari Honorable Agathon Rwasa ari mu modoga wiwe, ariko nyuma yaho baza gutahura ko atari Honorable Agathon Rwasa ari muri uwo muduga. Numuje kandi Honorable Agathon Rwasa yahoze aramutswe umugambwe CNL, nyuma yaho agaca awamburwa ngo bigizwemo uruhara ntangere n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Numuje kandi Honorable Agathon Rwasa yagabishije avuga ko Evariste Ndayishimiye ngo ari we yagize uruhara mu kumwankisha umugambwe wiwe, ndetse habyana navuzwe cyane mu bimenyesha makuru bitandukanye ko mu matora yari yabaye y'umukuru w'igihugu aheruka Honorable Agathon Rwasa ari wari watsinze amatora, ariko ngo akaza kwamburwa cyangwa se akaza kwibwa amajwi n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Mu gihe habaga amatora y'abashinga amateka ndetse n'abajenama b'amakomine ndetse n'ay'abakenguza amateka, Honorable Agathon Rwasa yaragabishije avuga ko ayatari amatora ngo ahubwo ngo ari ikinamico iri kirakorwa n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo yibe amajwi, na cyane ko byaje kurangira umugambwe CNDD-FDD utsinze amatora ibice 100%, bikanavuga ko kuri ubu ngubu ari wo wihariye intebe mu kibanza c'inama nshinga amateka ndetse na nkenguza amateka. Kuri ubu rero kizengenza nyakubahwa Honorable Agathon Rwasa biriko biravuga ko ngo ntaco CNDD-FDD itakoze kugira ngo imuburabuze, baramwatse umugambwe bamuhubuza ndetse no kwitoza, ubu naho ngo hageze aho bashaka kumwaka ubuzima bwiwe. Ese by'ukuri mwebwe mwibaza ko iriya mpamvu ituma CNDD-FDD yamana ubwoba kuri Agathon Rwasa yoba ari igihe? Kuri ubu ngubu amakuru ku rubuga bivuga ko Honorable Agathon Rwasa yamaze kujugumisha umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe CNDD-FDD, kuko yamaze kugabisha ko isaha n'isaha ashobora gufata igihugu. Amakuru dukura ku rubuga nuko kandi Honorable Agathon Rwasa ngo yoba yamaze kwinjira igisirikare, ndetse ngo kuri ubu ngubu aho bahari umugwi w'igisirikare arongoye ashaka gufata ubutegetsi bw'Urundi. Hari uwaduhaye intahe agira ati hanyuma kuri Banyamurenge mwama mwagiriza Honorable Agathon Rwasa ko ari inyuma y'ubwicanyi bwabaye mu Gatumba mu mwaka wa 2004, ngo mukumva ko ngo yarakwiye kwicwa. Aha ngo si ngo ntiyibaza impamvu ngo bafise ubwenge cyangwa se nimba ntabwo bafite, ngo ikigandagira akavuga ko rero ngo nimba Habimana ngo ari we yemeye ngo bwicanyi, ariko kugeza n'ubu ngo akaba acidegembya ngo ni gute ngo mushaka ko Agathon Rwasa ari we abibazwa. Ngo nibyari kandi ngo icaha umwana yikoreye ubwiwe ngo umuvyeyi ari we ngo agipfungirwa. Ngo hoho ngo warabonye ngo umuntu aheza kwica abantu hanyuma agaca asimbira mu bimenyesha makuru ngo nije nakoze bino, nkuko umengo nta mategeko ahari amuhana.
Izoro ni intahe zashizwe ahabona numwe mu bagumyabanga b'umugambwe CNL mu banywanyi b'umugambwe CNL aho bandanya agira ati burya ikintu mutazi nuko muri 2004 abakoze hirya bara ngo rigayitse ngo ryo mu kwica ikirimwa muntu nkuko bivugwa na ONI ngo ni abamayimayi hamwe ndetse na FDLR intera hamwe. Ikindi naco kandi ngo mwibuke ko n'abasendede FDD batera mu vyaha by'intambara ngo baragirizwa ko bishe abanyeshure b'abatutsi babatuririye mu mashure, baragirizwa kandi kwica intumwa ya papa mbere ba Nkurunziza bandayishimiye Hussein Rajab baranaciriwe urubanza rwo gupfa no na leta ya Buyoya. Agatorwasa ngo ninde yamuciriye urubanza ngo yishe abanyamurenge. Ivyo ni bimwe mu vyo uyu munywanyi wa CNL yatwandikiye. Abandanya agira ati FNL mu mwaka wa 2004 yari yagavye ibitero hampande c'ikigo c'abasirikare ca hafi ca Fabu Burundi Armed Forces. Hanyuma kandi ngo Mayimayi na FDLR nabo bagaba ibitero mu banyamurenge bo mu Gatumba. Ikibazo ngo co kwibaza ni kimwe. Agira ati ese ni gute inkambi y'impunzi yo mu Gatumba yari mu maboko ya UNHCR ngo yogabwa ko igitero mu gihe ngo aho hantu byari bizwi neza ko hari hacunzwe na leta y'u Burundi y'ico gihe. Onibi ngo United Nation Operation in Burundi igisada c'u Burundi hamwe ndetse n'abapolisi uwo munsi ngo igitero cagabwa ngo bari he koko ko ngo aribo bari bajejwe umutekano wabo bantu nkuko uyu munywanyi w'umugambwe CNL abandanya abibaza abariko barashaka kugandagura umukuru w'igihugu bambe murantunga baca kugandagura Honorable Agatorwasa ariko akabagabisha. Honorable Agatorwasa rero yanditse ikete agabisha umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko ngo atazomwihanganira bivanye n'ivyo bariko barashaka kumukorera, amubwira ko ngo hagati y'umupfu n'umupfumu Evariste Ndayishimiye ngo bazohiganwa gushika umwe muri bo ahasize ubuzima. Naho abakenyezi ngo basabwa gukora cyane kugira ngo nabo baterere mu iterambere ry'igihugu. Umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yarishikiye aho shirahamwe Sefako Sezerano Farming Company rikorera ubworozi bw'amafi mu komine Mpanda intara ya Bujumbura kuri uyu wa 27 Nyakanga y'umwaka. Iryo shirahamwe rirongowe n'uwabaye icegera ca mbere ca Miss Burundi 2022 Sezerano Helene Atwane Miss Première de Dauphine 2022. Iryo shirahamwe kandi naryo rikaba rishigikiwe n'umugambi Prodere umwe ngo mu migambi y'ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere ry'igisata c'uburimyi FIDA. Umuhanuzi w'abarundi yarashimishijwe n'intambwe iryo shirahamwe ngo rigeze ko hamwe ndetse n'umwimbu rironka aca ahanamagarira abandi bakenyezi nabo bose ngo guhagurukira bagakora kugira ngo bateze imbere igihugu cabo c'u Burundi. Sezerano Helene Atwane yamenyesheje kandi ko icamuteye gutangura uwo mugambi ngo nuko yatangajwe n'ingene ibintu by'ubworozi bw'amafi ngo byakorwa n'abantu b'abagabo gusa. Araheza ngo yitura afida aho kandi muri ico kigega mpuzamakungu kijejwe iterambere ry'igisata c'uburimyi bamusabye kuja ngo kukivi nabo ngo bemere kumushigikira. Sezerano amashirahamwe arashimira Prodere akongera kandi agasaba kubandanya bashigikirwa ngo kuko ngo yipfuza ko iryo shirahamwe ryotera imbere rigashika no mu ntara zose zigize Uburundi. Naho buhumuzaho huguruwe icese urumuri rw'amahoro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye igikorwa cyo gutanguza
urumuri rw'amahoro kuri uyu wa 29 Nyakanga y'umwaka mu Cankuzo intara ya Buhumuza. Muri ivyo birori umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye hamwe ndetse n'izindi ndongozi zitandukanye. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ko urumuri rw'amahoro ruje ngo gukabura amahoro mu mitima, mu ntara, mu makomine, mu mitumba ndetse no mu ngo. Yibukije kandi ko icivugo c'urumuri rw'amahoro ari indongozi ngo rumuri rw'abenegihugu mu nzira ituroresha ku gihugu giteye imbere. Akaba kandi yasabye indongozi ko ngo zoba umuco zije imbere akarere ngo barongoye mu iterambere zongere kandi zibe akarero keza, nayo kugira imbona kazoza ngo ishikwe ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ko ngo bidusaba ko ngo kudatwara umutwaro wa akahise kugenda dufise umwete, amahoro, ubumwe n'urukundo, maze umwe wese ngo ahari hose ahe amahoro mugenzi wiwe. Intwara rumuri yagize isabye kandi nazo gushikiriza urumuri rw'amahoro rw'umuco w'amahoro, ntihagire kandi indongozi ngo itazorukora ko yaba umukuru wa zone canke umukuru w'umutumba kuko ngo n'umuco umurikira iterambere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yipfurije intwara rumuri ngo kuzogira amagara meza, Imana ize ngo igume barongora muri urwo rugendo. Ico mumenye kandi nuko urumuri rw'amahoro ruzoca mu makomine 42 agize igihugu cy'u Burundi. Urugendo rw'urwo rumuri rukazosozerwa kwa 25 Gitugutu umwaka wa 2025 ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe agasaka ka Inarunyonga Ingozi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye aragabisha abacamanza ngo baca imanza za ngondagonde hamwe ndetse n'abanka ngo gushira mu ngiro imanza ngo ziba zaciwe ko bagiye gufatirwa ibihano. Arasaba kandi ko woba afise ikibazo ngo iyo mwakura. Dore bimwe mu byaha 10 ngo biza imbere y'ibindi mu butungane. Icaha ca mbere ubusuma ngo bukabije, icaha ca kabiri gukubita ndetse no gukomeretsa umuntu, icaha ca gatatu amasanganya yo mwibarabara, naho ica kane kikaba kwambura umuntu utwiwe ku rwenge, ica gatanu gukora ndetse no gukoresha impapuro z'amagendo, ica gatandatu gufata abakobwa n'abagore ku nguvu, ica karindwi guhohotera uwo mwubakanye, ica umunani kugumuka ku ngingo za sentare, ica icenda kikaba ari ukurandura imirima, ica icumi kikaba urudandazwa rw'abantu. Muri ivyo byaha kandi hiyongera ko ubuhemu, ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye abishikirije mu gihe kandi ngo buri munsi yakira ibirego birenga 50 vy'abantu ngo barenganijwe ndetse n'ubutungane. Akabamenyesha ko rero agiye gusubira mu kugendera intara zose kugira ngo yirabire ko imanza zanse gushirwa mu ngiro ngo zagiye mu ngiro canke yifatire ingingo nk'umukuru w'igihugu. Naho sangwa CNL igenekerezo rya 29 Nyakanga y'umwaka niho rubanza rujanye na parcelle y'umugambwe CNL iri mu Ngagara muri quartier ya 9 ngo rwasubiriye kumvirizwa kuri parke ya Ntahangwa. Inyankamugayo twese dusabwe ngo guhashika mu ntumbero yo gushigikira uburongozi bwacu bw'umugambwe CNL bwemewe n'amategeko burongowe na kizigenza wacu Honorable Agathon. Aba rero bagumya banga b'umugambwe inyankamugayo za CNL kandi zibandanya zigira ziti ni no mu ntumbero kandi yo kwereka Nestori ngo nibifa mutima byiwe ngo bafatikanyije ngo batamba birorera ngo inyankamugayo twese turi inyuma kandi dushigikiye kizigenza wacu Honorable Agathon. Kaze mwese ngo dutere iteka umugambwe wacu wa CNL n'uburongozi bwacu burongowe na Anyenicubahiro kizigenza Honorable Agathon nkuko yabishikirije. Urubanza rukaba rwabereye muri quartier ya 9 muri parake ya Ntahangwa, kikaba byatanguye igihe cy'isaha 3 zuzuye eza gatondo
bakaba rero bariko barasaba abandi bagumya cyangwa se izindi nyankamugayo z'umugambwe SNL kwitaba urwo rubanza bagashigikira kizigenza wabo Honorable Agathon nimuje kandi Agathon we amaze imisi ari mu gacerere na cyane ko umugambwe CNDD FDD n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buriko burashaka ngo kumuvutsa ubuzima bivanye nuko yagabishije akavuga ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 aho amatora y'umukuru w'igihugu ariho ategekanijwe nimuje kandi bari bakoze ibishoboka byose bagaca kubiti no kumabuye ngo bamuvane ku mugambwe CNL kugira ngo atazobona uburyo bwo kwitoza ariko akaba yaraciye mu Burundi urunani Burundi bwa bose agaca abona uruhusha ngo ruzomwemerera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 inyankamugayo rero z'umugambwe CNL zirahamagarira abarundi bose ngo kwitabira ndetse no kwijukira ayo matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027 kandi ngo bakazotora inyankamugayo cyangwa se kizigenza wabo Honorable Agathon ngo bivanye nuko ari we babona ko ngo ashoboye kuzobashikana kumbona kazoza yifashe igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2020 mu mwaka wa 2060 Reka amashimire mwese mwari kumwe natwe makuru ibiganiro twego turabashikiriza kuri iyi saha tubaye dusozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezweho gusa mwibuke gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana makuru ibiganiro bya misi yose turiko tubashikiriza umwanya n'umwanya kuri nomoresha ko yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV ibashikiriza makuru ibiganiro biba bigezweho kandi biba avyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka amashimire amakuru yacu nagasaga turaza gusubira.